Rya jambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi ni jambo novuga yuko asa n'uwavugije ifirimbi kugira ngo ihonyabwoko ryatanguye ribandanye ku mugaragaro ricika isekeza. Iryo yavuze ijambo rero yavuze ati rero ndabaye uburenganzira ko umukuru w'inama nkenguzamateka yavuze ati turindiye gusa yuko turonka uruhusha rero Perezida Nkurunziza rutanze ko yavuze ati mwebwe mwabasoda mwabasirikare koresha uburyo bwose mufise ibigwanisho mufise kugira ngo abantu mubahonye nibara ryo kumutemere rero aho umukuru w'igihugu yokwitswe ko ari we se barundi yohumurije abarundi akamama aho acavuze ifirimbi kumara abantu n'ibintu biteye agahinda n'ibintu biteye ubwoba n'ibintu mbere dusaba ko abarundi bokuyamiriza tugasaba mbere amakungu bumwe bwa Afrika ishiramwe mpuzamakungu aka karere yuko buhaguruka bakaza batabara ibara ritaragwa kujya byagenze mu Rwanda abantu basemera bati nyabona niho nyabwoko ryatanguye abantu bakihoza bakaza gusanura ibyasambutse abantu bahunye twibaza yuko igiti kitodukora mu jisho kabiri kine gukorwa urumva twebwe ntawuvuga yuko ubutegetsi bwa Nkurunziza ari cizere yuko ubwicanyi buzobuhagarika kuko n'umugambi bateguye kuva kera aho bashaka guhonyanga amasezerano y'Arusha kuko ntibashaka yuko abarundi babana mu mahoro babitangwe umugambi watanguye kera ku buryo rero no munsi tugira tuti nta gushaka nta nguvu bafise ngo bahagarike ubwicanyi kiretse amakungu akarere gahagurutse kiretse mbere n'abarundi bahagurutsa mbere twotera akamu barundi bose ko buhaguruka mu bwoko bwose mu ntara zose abato n'abakuze bakanka yuko ibara risura kuba mu Burundi ntiba uwo mugambi bawankirize n'amakungu ahaguruke atabara ubundi hakirikare.